afise nk'imyaka nka 40 wowe ufise nka 30 umva ko aje atagura yakunze amafaranga nta rukundo yajyana ururimo umva ushimiye umuntu umwe wenyene hajya biba bibabaje rero batwumva nk'ujya ruzungu ndajya n'amafaranga ariko ruraca mu gihugu cyacu uraruzi rujya ruzungu ruri kuri tekino muri byo ruzorubona gusa nawe n'umukinyi wa filme nuko ndamwibagiye izina ikimbabaza umurundi yagiye mu mahanga ntaja ku impanga ariko ngo akore publicité akora amatwarete agakubura he na hehe Bakunze pucete tivitira mukije ke tumaze iminsi tutabaye ikiganiro ariko twagarutse n'umwaka mushasha na 2022 ni Simon Pro behandika amatakati kumwe na Nyama comedian n'umuntu abama image ameze neza n'umwanya ntabarambiye cyane tukatuganire n'abastari ba filme ndundi cyane umuziki ushaka gusanga bakora n'umuziki Reyi ni bon Ashima kweli. Akajembo bwira abakunzi bawe muri 2020 nakahe kwanza. Ndabakunda cyane sinzobemukira. Okay. JOACHIM. Fresh. Safi. Akajembo bwira abakunzi bawe muri 2020 nakahe. Nigwera bomfata yuko batari bananzi ahubwo bariho bagiye kumenya. Juste bamfate ko ndi mushasha ndi wa undi batigeze bamenya ahubwo ndi uwundi mushasha bagiye kumenya. Yeah. Ni Joachim Smith na Reyi kuva mu Inkinzo TV bagira batubwire project afise muri 2020 ntiza kuganira ibintu byinshi cyane ariko nashaka dutangurane nabo muri 2020 Joachim akanbazo ka mbere Ibanga series irangiranye n'umwaka wa 2020 series igiye kuza 2020 ni yahe canke mwahagaritse ntidushobora guhagarika ahubwo turi mu gapoze gatonya ariko ku gapoze turi muri shooting y'ise rishasha ntashimye guhita mvuga izina bunyene bazoyimenya ari uko nsohoye trailer naranse kubivuga ibiganiro maze gukora kandi bivuze ko ihari irahari ariko sinshaka kuvuga izina ryayo ubunyene ya yego je ndarize ntarivuga ndarivuga oya reka wisha ugomba uce business Reyi je mutarivuze ndarivuga ni washima kurivuga urabivuga gusa siko bikogwa oyaje ariko nabakunzi banje baba bakishaka kumva makuru nyene makuru akiri mashasha oya arumva abakunzi nabo ntibone none nko ibyo uvuze usanze atari byo nawe uri siri neza ko ibyo zari byo je ndayizi ndamaze no kuyibona okay sawa basi nakundi wera babwira abakunzi wawe kandi babwirire ngaha aha nyene gusa ndindiye mu bivuge ndinde Joachim cyane cyane abivuge nka producer wa Inkinzo TV nawe ndavuge igituma ntashinya kuvuga iyo serie ahubwo muzoyibona ahubwo tubaze ibindi kumwanya bikura tureka Joachim gukora series gashirangira kuri episode 50 hari zisanga zigeze mu majana kubera iki mu Burundi mbwira umuntu yakoze serie ikashikana 60 mu Burundi sasa ajya bisanga amane yagarukiye kuri konti bisanga amane nta na 50 yashitsemo mu makarande katwumviye indi series no ntayo nico gituma rero nagerageje uravye kumwe n'abakinyi b'abarundi dusanzwe tumeze yani urinze ushikana episode ugashikana 50 uri umugabo Joachim ndiko turaraba mu kigo kibanye cy'u Rwanda urasanga filime ugasanga bageze kuri season 20 episode 20 urumva ko hose hamwe bare nka episode nk'amajana 2 ariko twebwe wewe ugerageje ukagera kuri 50 ingorane iri mu bakinyi ingorane iri mu ba producer iri mu ba director iri he tutagiye kure ingorane ntishobora kuba mu bakinyi gusa uko natwege abayobozi cankwe abakoresha natwe tuba dufise ingorane nzi ko tutarabamarayika natwe turakosha
canke umukinnyi agashavura tukaba tutari ibintu turiko turahurizako bigahitamo ugasanga ahisemo kwica filime ntibandanije canke na jewe nije ndavyiteye twese turakosha kandi ikindi naco kubera umwanya wo kurandega reka ngende musigare na Reyi kumbura hari genza kugarukiramwo nitavye umuntu ibibazo byose bari kumbaza araza kubinyishurira nawe ndamwizeye ya murakoze gusa sinogenda ntipfurije umwaka mushasha abadukurikirana ndanabakunda cyane ndanabizeza ko ibikorwa byiza bigiye kuza na wa muhungu wanje JOACHIM Smith ku Inkinzo TV utaragira subscribe banza ugire subscribe kuri iyi TV nyene uri kuraturaba muco ugenda kuri Inkinzo TV ugire subscribe warayigize ntugire kabiri kuko hari gusa ngo yikuyeko bye tugira dusigirane na Reyi bone twebwe aganire neza byaguye buro reko JOACHIM agiye tugira tuganire dusigirane nawe amajambo make umva watinya JOACHIM oya hawerega ivyo JOACHIM atavuze uraza kubivuga tugira ya filime ega ntaza kubibona okay uyu muhungu no mwijura zisohorereka senze yikora mu kiganiro no mwijuru ni wazisohora ndake oya zariho bariyeri wose kujaye so kujya umaze guhaguruka mu cicaro katoba kabaye kwe watimaze gushika hazo cyaba bariyeri nta muntu azosaba kuvaye reka tubirindire ivy'ijuru bizi imana JOACHIM no JOACHIM yagiye Reyi tugira dutangure tuganire Reyi ninde kwanza Reyi n'umuntu ameze gute yitwa nde amazina yose avuka he abana bangahe yize amashure ya hehe ya gute Reyi ni umuntu w'umuhungu nkuko nyene bambona umuhungu ari muto kandi atari muto kandi ntakuze hama abingozi yize amashuri y'ingozi nyene amashuri 13 ego yizibi nta bana mfise mugabo kunyarutse kukivuga ntarakikubaza canke urabafise washatse nyitange sindakikubaza wari wakivuze wari wakivuze ngo abana bangahe nta n'uyu mfise uvuka mu muryango w'abana bangahe 6 abahungu bangahe abakobwa bangahe 3 kuri 3 mwavyumvise abakobwa abari abahungu bavugaci je shaka kuri yombera bofre mwavyumvise Reyi utangoye vuba 2000 JOACHIM JOACHIM uvuye so sanze atarashika umuntu tugomba tuhave tuvugana ariko nshaka mbe ndabanye namwe ntabora cyangwa uvuye mu bwiherero avuye guhebeba kandi uyu muntu ndashobora kumwirukana ashobora kubwira boss ko mvuye guhebeba mani guhebeba murazi cyarico guhebeba ni terme y'ikinyarwanda guys najyane hakimwe ni hebeba nyene abira ngo kwabira ce kwabira hariho kwabira no kwabira avuye guhebebera nimba ari kwabira avuye kwabirira inamani hari uwo yabiriye uvuye kwabira oye kwabira bambe oya ariko ndega je sinanabiye arakarambeshera basigo cyangwa uvuye kwabira oya ntaje ndagira kuva mvuka nani kwishimire muvandimwe nyimba tavturakora turashari kuri wewe ni Reyi tangiye kumenya 2021 uri kurara azokwiza umwaka kina filme mu kwa kane kubera mu kwa kane uyu niho twinjira muri cinema dusa nabinjiriye rimwe kuko jewe nakora narakamera gusa sinari bwaje imbere ya kamera nanje nkine film ariko mu kwa kane niho twatanguranye neza kuko je narakinye uko nabisanzira rya swata ku munsi ndabura 10000 views kabisa anje navuga ati reka mpindura umukenyuro bana canza ni bangaseri icirashuha irabazungagiza biramenyekana none no bizi ko kombe mwisha sase birangira pfuwe no bana ntayimaze JOACHIM bishaka tubwire nirihe banga ukoresha kugira ushe kuzana umukinyi mu mezi atarenga 5 gusa bashiye kumenyekana ariko ntumvuge ngo mezi atarenga 5 hariho bashasha bamaze kumenyekana nka bero urabona izino
baramuzi kubera yakinya mu njya seri arakina mu banga seri yamenyekanye novuga yuko turashima Imana nukuri nta mukinyi n'umwe ari mu banga seri yakinya mu banga seri novuga yuko twabanye nabi kandi Imana yaciye inahezagira urabona izina bararironse vraiment ahubwo ikintu kibabaje ngaha mu Burundi naho woronka izina abantu ntibaduha ama publicité ngo twamamaze ugasanga ku ipankarte bitandukanye aho gushira k'abarundi abanyamuziki bo ngaha mu Burundi bireka barashaka abantu bo hanze mani tutazi ngo nabo bakora publicité tutanabazi twege ubwacu urumva rero barakwiye kuraba abakinyi bo muri Inkinzo TV bakaduha akazi akabarite twamamaza badaduhaye twebwe ntaco kubera turaba haruguru basi bagaha abantu ze baberi b'abanyabujumbura bafanira vinde bagakora publicité ko biraryoshe kubona publicité ziko zikora abarundi biwacu ako tuguma tubona abanyamahanga ngo urya foto ugasanga n'umuntu tutanazi Imana ariko je ari nk'urugabo nza mbona kuri Tekno ari urugabo nza mbona kuri Tekno guruzungu hajya muri ville ngare ngarujya rugabo rero ruzanga gukora iki boshize ko JOACHIM aje gashakoreye rero urabona ko yopendeza kuri pancarte jewe kuyifoto mwana wa mama yafotowe n'uraho yoja guhiganwa mu gihugu je no basumbye vraiment abantu rero batwumva nk'urya ruzungu ndajya n'amafaranga ariko ruraca mu gihugu cyacu uraruzi urya ruzungu ruri kuri Tekno muri vye ruzorubona gusa nawe n'umukinyi wa filme nuko ndamwibagiye izina ikimbabaza umurundi yagiye mu mahanga ntaja ku ipankarte ngo akore publicité akora amatwarete agakubura he na hehe ariko bo bageze ino baza ari vyamamare baja ku ipankarte gukora ama publicité guys ivyo nibiki nukura ama company ni ikebuke yibuke ko barundi twenyene twobakoreye publicité tukaja kuma natwe rega turavise isura nziza ariko nturabe jewe kubera iyi ni Snapchat ariko naje nagerageza basi mugatuma muri aba hantu hakenewe igisura cyo gukanga abana akabarisho nanje basi munshirako company zitwumve kabisa zitwumve ziduhe job kuko arano bibaza ngo ziyafine mu kinanga ama views ngo muronka amadolari babwire kate amafaranga ariyo amafaranga bayakoreshejwe nayinjira kuri YouTube ntaho bihuriye company rero ziduhe job dukora akazi dutera imbere nagomba ndabwira yuko nimba dusohora amafaranga duharuye kubica kwijana ku YouTube duhemba 30% niyo turonka ko ya twakoresheje umva 30% ntari tunagaruje n'igice 70% ziba zipote 70% nyene ziba zigiye ni ryazina hari n'igihe rero uzishiramwo ugaca ujya swata hama ko kimutabiheba nimba biruko ushaka gukora ugahomba 70% ntushobora guheba ikintu ukunda ico ukunda kikubamwe ntugiheba ngo kubera vyanse ahubwo ukigumamo kubera uragikunda ariko ico utaza agaciro kacu iyo bigushikiwe ntibigende nk'ukugomba kubiheba biroroshe ariko ikintu ukunda ushobora guheba bro ikindi kandi JOACHIM nibaza ko arabuze support ivuye ku babuza tunga cyane nabona ndiko turaraba mu zindi ale barashiramo amafaranga menshi nk'umuzigo asanga umuntu akoze studio shami miliyoni mirongo canke tuje basika umupira babwire abantu ashaka hari abantu bafise ama FC bashaka kwiyumvira imipira kandi na yuko umupira mu Burundi ugeze kwe dushimire cyane yakwigenderanye n'ishobora mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petro Nkurunziza umupira ari hano yawugejeje turashaka rero undi muntu yoza nawe nyinaze muri filme tubone umuntu wo hejuru ashize ama miliyoni muri filme sinivyo gusa ntuvuge Petro Nkurunziza ntumushimira mu mupira gusa yakoze byinshi ahubwo ngira hari ibyo baba wibagiye uhora uzi ko na John K hari biyago bagiranye niwe jembere nuvuga ko niwe mu president nari mbonye akoresheje nawe umukinyi wa filme bakanabonana akamuha umubonano bakaganira ariko ndizera ko leta nkozi nayo nyine ari byirimwo kuko urabona barakunda abajene cyane navuga yuko bizogenda neza twongera dushimira Imana yuko yaduhaye Evariste ndayishimiye nawe ndaza hari ibyo azokora nukuri nyakubahwa president wacu Evariste ndayishimiye nawe yibuke ko n'abakinyi ba filme turi mu kazi kandi abajene nitwege nyene abajene two turagerageza kugira dukora amaboko mu muhuzu kandi twerekana ivyo dushoboye nizera ko n'abategetsi bariko barabibona ko two turakora nabo bazodushigikira kandi baradukunda rega igihugu kigizwe n'abajene muhungu urazi ko uvuye nka vire wobona batama bake abamama bake abajene bari mwibarabara hari habaye abize babuze ubuzi hari habatazi icyo barimwo hariho bamaye bobo shaka gusa sorry ni hatari Reyi wewe uri mu actor mwiza ukina neza nta muntu urabona akagushimira bwatije kukuntu kina kabisa akagukubita support nyene kigenda wibereye
support no gushimira umuntu biratandukanye umuntu arakurondera kugira gushimire n'undi guha support wo gushimira rero agushimira ashobora kubakubwira ati ngo twicare nganda gura agafana ndagushimira abagushimira ariko support mujya gusupportinga muri kijya yakubonyemo naje kuvuga support nyene amafaranga aboneka pana ngo kujanye mu kabari ahubwo ico navuga kujanye na support first of all reka banze nshimire T-Boy kuko navuga ati he is the best diaspora yiyumviriye kudufasha niwe mu diaspora yiyumviriye gukora igikorwa nk'ijya anya kandi umuntu uzayaca avuga ngo reka mbwire nk'aba diaspora bari mu gihugu kivuga icongereza kumbure baraza kuntahura ko hariho abagenda bagaca biyibagiza ururimi rwabo rw'ikirundo kamengo baragwibagiye burundu kandi baruzi tubizi reka mvuga ati abantu benshi bakunda kuvuga ngo abanyabwenge bakunda kuvuga ati don't tell your vision to other people because they are not going to see it yani ntubwira abantu vision yawe kubera ko ntibazoyibona wekora ariko ibikorwa bazoca babibona kuko ubwo mubibabwira bizobaca mu matwi vyirengane kandi uko uzoyibabwira bazokubona nk'umuntu ariko arapanga ibintu umuntu afise umugambi muzima nta uvuga ahubwo arawerekana kubera ko nta numwe atari people they keep imagining to drive a nice car to buy a new house inzu nziza wanashaka inzu shasha bakinjira mu mazu bakagura imiduga myiza abo ivyo bintu byose nivyo abantu twiyumvira ariko tuzobigera ko gute ni naho bihagaze naco gituma nshatse kwishuriramwe ntibazontaisije nshatse kwishuriramwe hariho abantu bagushimira ku gite cyawe ntibashimire groupe yose bakabona umengo wowe wikina na wenyene mbega Cristiano iyo bamuhaye pass agatsinda koko wibaza ko wewe wadashira ku mutima ko wamuhaye pass nico gituma rero hajya ntiyikinana mu kibuga wenyene muze mwibuka mugomba gufasha ni mutwegere nka timu yose mudufashe naho ubundi mugiye murega hari gihe bazosanga ko baraduteranya ugasanga bashimiye umwe nkaca ndamugirira jaruzi nkaca ngenda muri Kongo nkaca mpiga uburozi aho buvira amaguru nkaca ndayamugaza kubera ikibashimiye umwe jewe CEO je bagashimira wewe ukayajya nuyabahe bose uzobaze bafata kienterije barabizi ko je ndi CEO umva ushimiye umuntu umwe wenyene hajya biba bibabaje Anabo shimira wewe ugashubajya bose nuba. Oya ntibikunda urari guherako. Ureka ndagushimira bagashimira Reyi ntibuke si. No bari guherako iki kubera yuko ubu niwe muyobozi abantu bose bwo biyumvira guca ku. Reka mvuga aba diaspora bamaze kuma amadolari kandi abakinyi bose n'abashikiri nabo twasangiye. Let me tell you something. Urahebeba. TV umviriza. Dataye J Bahari iyo umva. Ikintu kimwe ngoma mvuge jewe iyo bampaye urabona kamera nizi wanje ivyuma nivyo wanje bibanza ndabirondera hageze kuja gufungura ndisopa umenye yuko ayo mafaranga aza gufasha muri shooting nyene sinova ngo noba ndabariye nabo barabibona ivyuma ndiyaranje ndiside sindigera ndababwira ngo nimuzana amafaranga ngo tugure ibikoresho nico gituma nababwira ati ndagerageza nkitanga nico gituma niko navuga yuko sinshobora kubajya amafaranga guys nabo barabizi uzoja kuri TV cyangwa avuga bako je namwivye amafaranga yiyiwe hari umuntu yampaye amahera ndamuwe uwo muntu ntihace habone kuwa yatanze abivuga ati je namuhaye yani baka yatima nawe uwo muntu aba yariko ayatima reka nabaye yarabivuze byibagize kuko ikintu kimwe cabaye ni kubera ko atigeze azana improve guys tuza tureka insako turi muri 2020 zana ivyemeza ucuhamagara nuwa yarongitse azavuga atego kuko jiji wakinwamuhaye amahera nahe bajya araboneka none umvuga atari rusako nivyo rero ahubwo gusico nakunda kwishurako nuko dukwiye kugira ubumwe nitwumve ngo ni Inkinzo TV twumve na timu zose zibujumbura ko je baguma babango ndaje mu bapfuku ngo ndaroga ngo umupfumu mfise ngo arakomeye ngo ntibishoboka ko umuntu wa Noro wa ruguru ashobora kuronka views 10,000 ku munsi kuko biragoye irababaye mbida turaba baririmbye ubu kugira uronke views 10,000 ku munsi ni kintu kigoye novuga ko ibanga nkoresha je ndakora when the people bariko baravuga gose jewe ndaguma ninomiye kuko rega rimwe na rimwe no guceceka ninyisho abantu rero bakumva bavuga batwagiriza uburozi batwagiriza ibiki kuko je nta muntu ndaroga muja mu bafumu nani sazi ndaroga bavuga je ngendera mu bafumu guys unyugiye mu bapfumu umupfumu ashobora guha umuti akakubwira ati uwo muti ni waje mwamazi ucuba umusazi ivyo bintu je umva ntubitontera ubwo sinshobora kuja mu bapfumu Imana nsenga ndizera kuzongirira neza kandi zodufasha mbabare kwa ndabarengeje amajambo menshi reka subire ngenda ndabona wa muntu yabonetse cyaguhebeba arasubiye kwabira urarabo mbwirire muderi shaze gutsinda igore
Reyi dusubire rero tubandanye tuganire. Twiganire. Hari igihe usanga habonetse aba diaspora bafasha kanaka kandi vraiment aba diaspora batwumva ubutumwa Reyi ku diaspora turabakorera filme tukabibutsa Burundi tukabibutsa Kirundi tukabibutsa place zitandukanye location zitandukanye z'u Burundi kandi vraiment nk'ubu gatanga nka $1000 kugira bafashe Inkinzo TV bace batera imbere kandi vraiment ku mutima wo gukunda igihugu $1000 c'est simple ego ni menshi ariko ku muntu afite umutima ntaza katari menshi. Simon ushobora kubavuga ko kuba diaspora nta kosa bafise sawa kuko nibaza kuva ibintu bya filime bitangura ngaha mu Burundi yabuze aba diaspora bamaze gufasha ntibabuze bariho ahubwo bacika intege nuko abo bafashije bashatse kubateza imbere bo bakisubiza inyuma. Abo ba diaspora bashobora kuba bahari barafasha nta mu diaspora notera urwamo ngo ntafasha arafasha kandi n'utarafasha nabazofasha mugabo nabo natwe bwe dufashwa tuze turaraba kwanza eske abantu adufashije kugira iki ntaduhaye gusa tuje kugira stare aduhaye dutera imbere mu yinzira ko niho yatumenyeye usanga tugiye kwifata nabi uri yo gutera imbere muri bwa bufasha baguhaye ukaje ku buryoherwa yegeriye mu kabare kurondera umwana ucikana ahantu quelque part urumva bivana rero n'abafashijwe kuko aba diaspora hari gihe bacika intege none uriya muntu twafashije riko mu diaspora bari ababiro bari hanze n'abantu bafite ubwenge kudusumbya inshuro nyinshi cyane ashobora guha ikintu ataruka kiguhaye gusuka inezerwe ngoga iguhara ukibyaza umusaruro kandi amafaranga niyo yantu amaze gukoresha abantu benshi umuntu aronka amafaranga aho yakoresheje yakamukoresha kuganira navyo nyine biba bikenewe nta mudemu nta mu diaspora mudemu araboneka basaga yagukunze kubera ukuntu ukina canke akagusapotinga takagukunda birashoboka tubwiza ukuri uwo niwe ndindiriye ahubwo ko ataraboneka sibo primary nzaboneka nawo vyibyira ntucibona yuronse mu diaspora kadushire ku mu diaspora ante kubera sinide kuvuga ngo umukobwa yuronse mu diaspora ante rero umuca wumva umuntu kitagata hari ukuntu usanga abakinyi b'abakobwa b'amafilme canke abaririmbyi ugasanga hanini uzasanga iyo niyo bakoze ama mariage barongorwa n'aba diaspora ariko rero n'abahungu ugasanga nabo nyene baca batwagwa n'abagore baba diaspora. Ifite tubimenyereye ku bakobwa abahungu vraiment ni bake bibako none waje nimwo akubwiye ati je ndagukunda he nimwoca mu rukundo nawe bari mu diaspora w'umukobwa naje shaka urukundo rego urukundo rurarondeko umva urukundo muswahera avuga ati mapenzi yanasi yake urukundo rufise ibanga ryako yego kwene kuri kamera ko noca mvuga ngo ndondeye noca nemera hamwe turi kumwe nawe ahubwo ndondeye twoganira tukaraba ko duhuza ari gihe usanga abonese agoshe usanga abonese nk'ugusumbya imyaka akuze gusumba wewe basanga Reyi yakurikiye amafaranga raba akundaye n'umukecuru ibyo biravugwa ntibyo reka kuvugwa kabisa umuntu uri umuntu yatagase tureka no kuvuga ngo akurikiye ngo amafaranga ngo umuntu amusumbye imyaka nimba uzi uwo bamaze kuronka umukobwa ari abahanze bakundana sawa ari no mu Burundi ashake uwo muhungu abasumba umukobwa ntibareka kuvuga ko akurikiye amafaranga mu Burundi barakenye baroca amafaranga oya mu Burundi nibakenyereka kudufata nabi oya none je siyomba nanje niyomba gusa no abo basi wewe mukenye wewe uri wenyene no je sinkenye rero gusa abo babivuga none abo bacha babivuga ibyo nyumva badakenya ko ariko batovuga yakurikiye urukundo azavuga ngo yakurikiye amafaranga umutinda roti cababa biba bigoye nk'ubu we akaza umukobwa ashaka nk'umugore kwapa birashoboka afise nk'imyaka nka 40 wowe ufise nka 30 umva ko aje atagura yakunze amafaranga nta rukundo ajyana ururimo nimba ko wowe ufashwe kimwe bari kavuga bari cyo abazi neza karivyo byakujanye wewe biraboneka abari boneka gutesima umuntu we mwaganiriye sawa
rero mumaze kuganira uvuga ngo wakurikiye amafaranga gute kandi ari we muba mwaganiriye abo babivuga bamenye ivyo mwaganiriye barabibona baba babibona nawe nzobuza kuvuga mugabo igihe cyose bazovuga ntawe uzomvuga ikirico kuko ntawe nzoba nakibwiye buryo ukuri k'umuntu kumenya umuntu n'umutima wiwe n'Imana yo mwijuru undi umuntu mugenzi we atabibwiwe ntavyamenye wibaza rako biva kuki kuko abakobwa bararongorwa n'aba diaspora cyane ariko abahungu ntibarongora aba diaspora cyane wibaza ko ari kubera iki abana jewe nibaza biragoye kujya kuntu usanga faturana dusanzwe tumenyereye yuko abakobwa bararongorwa ako nta muhungu arongorwa niko bivugwa nubwo bisigaye bihari mugabo niko bivugwa ega nkashaka kuziki mama lake mugiki kikagutogoza fresh ni mu bana simora uravuga neza nyimba hari wagutumye umbwire rego umubivuga nyimba hari wagutumye tubanije tuganira gato uri kuraraba entertainment ya filme karaba n'izindi entertainment zo mu bindi bihugu twebwe umenga turahantu bashaka kwinjira mu bindi bihugu bibaza ko ari kubera iki nk'uko Reyi usanga nk'uko bajya abakinyi bo mu Rwanda tubazi no uribaza ko nawe bakuzi hariya mu Rwanda cyeko bwiwanje baranzi ko ari abo tuvugana uribaza ko nk'urugero abarundi bazi ko abakinyi b'abanyarwanda ari go rugero abanyarwanda bazi ko abakinyi b'abarundi aya kandi uzosanga ngaha mu Burundi umuntu ari karaba ibintu byo mu Rwanda ariko yumviriza ibintu byo muri Tanzania ibintu byo muri Nigeria ariko wogenda mu Rwanda kusanga umuntu ari kararaba filme y'indundi atari muri telefone yiwiwe honyene ntibibaho ariko aravuza amasidi ariko aravuzwa imiziki y'imirundi ni hake ni mikenyi cyane muri Tanzania wozunguruka nta muririmbyi w'umurundi wumvise atakoze collabo n'abatanzania biragoye umva rero twebwe nta novo katakanyarigabo dufise ni Asia yavuze ko muri asoye episode yiwe comment 50 za mbere asanga ari z'abarundi why ibintu biragoye kugutorera inyinshi kwera gusa umurundi nayisohora uraho umunyarwanda kwanza imbere yuko akomanta nuko muba mufitanye n'ubucuti ako kantu rero niko ushaka ko gahera tize turi nka budget TV twaragurutse turavuga ati ibi bintu dushaka kuvyihanganira ifoke dukunda ivyiwacu tuvuze gukunda ivyiwacu sinzi ko abantu bavyumva pe dukunda ivyiwacu dushigikira ivyiwacu duteze imbere ivyiwacu twiyemere n'ivyiwacu niko ibindi bihugu byabigenje kugira uyu munsi tubibone byabaye ibihugu by'ibihangange cyangwa bivamwe abakinyi b'ibihangange probleme ibi bintu turimo bitahura bake abandi bake babitahura bashobora kubikora sevre ariko bamwe benshi twe tubikora twobishobora ariko bajya tubikorera baturaba nibo byonanira we rero uri kuraba iyi interview kabisa tugusaba gushigikira filime ndundi ukibona filime ndundi comment wandike kandi ucushira ko ni drapo y'u Burundi niko bimeze baza batanguza amadrapo y'u Burundi hogo nawe yo comment drapo y'u Burundi gusa birahagije kabona ko abarundi rero badukurikirana simpaka abantu bo hanze y'igihugu baro baza kudukurikirana Reyi twinjiye mu buzima bwa Reyi gato Reyi asanzwe ari mu rukundo n'umukobwa izina ry'uwo mukobwa ni rihe ashaka ari umuntu yakunze Reyi kabisa yihanganira urumva yuko ari un couple so Reyi ukunda umukobwa ameze gute ko ariko kose nawe wikimuga none kundo gwagutoye se hari byo kuranga ameze ukunuko tubwire Reyi umukobwa mukunda kuko nawe utamuvuga je nzomubereka wewe uzomubereka ndaguhaye uruhusha cyangwa uribaza ko atawenzi ndamuzi aya nawe uzi vraiment yesha ntawuzi vuga urampaye uruhusha rego muvuke vraiment ndamubabwira badaye Reyi uri kuraraba cyane abakobwa abajene b'abarundi cyane ku bakobwa usanga
amafaranga canke kurondera amafaranga atari kirenga. Akajambo wovuga ku bakobwa usanga bizeye amafaranga bahabwa n'abahungu, mumbabarire birabaho si je ndabitanguje, akajambo babwira kuko abahungu byopfa umusanga bo bariyeranje basibukana, ariko ushaka gusanga umukobwa afite imyaka 25 ashadasha kuba afite ubushobozi bwo kuba yoronka 100,000 yiwiwe. Abakobwa urumva hari abagira niko baba barakuze sinzi, hari umukobwa usanga nyene ibintu byo kurondera ari no marindira gusa message ya sheri wiwe ati ndakwibutse nimero ya Mika ivyo gusa. Ariko bagakwiye gukora uko bijya bavuga ngo urukundo ngo nipaka umuhungu ngo warondera umukobwa ntibikibaho. Urya ivyo ntibikibaho, n'umukobwa arondera umuhungu none urukundo rwagufashe kubera uwo mukundanye niwe yakurondeye. Oya siko mvuze gusa ndiko ndaguha urugero uko ibintu wabibonye. Nabibonye uko bibaho se. None umuntu sawa umukobwa aragiye ngaha aragukunza arikawukiye, we ntavyuze hari n'igihe utamuzi, none uzobigirwa n'ikiko gukunda ngo muvuri iyo ngwara y'urukundo rwaye. Bavuge rero nibavuge kandi banakore. Mu migenzo y'ikirundi usanga bitemewe. Migenzo y'ikirundi aho twayirenganye kera, uracabaho ibintu by'imigenzo y'ikirundi reka imigenzo y'ikirundi yari ya kera cyane. Ubu rero vuga ati duti imigenzo y'ikirundi tuve huko imigenzo y'ikirundi sinumva n'ibyo uri kuravuga. Sinukuri kw'Imana wewe umuntu ukunda umuntu umukunze mushikire, kuko urashobora gutinya umuntu kuja kumubwira ngo ndagukunda, ego kabisa biratinyitse umukobwa niba ke babishobora. Ariko byakabaye nabo baba bikura mu bwako gati je ndaje ndabikubwiye yumve ko nanje nshoboye, nazoba superwoman gute. Yumve kashuye kayabwira umuhungu kamukunda. None ko sugushobora uzi umuhungu wenyene kugira abwira umukobwa ngo ndamuturukire ngo ndagukunda. Ivyo ni kawaida biroroshe. Benshi baca ku mafone reka nawe ushobora ngo ni kawaida, benshi bakoresha amafone. Hari umukobwa amaze kukubwira kagukunda? Hariho tu umwe. Waramwemereye canke ntibamwemereye? Mu gihe cyari gishoboka naramwemereye, kidashoboka naho uramwegera ukamubwira turabona. Oya tubwira ibyabaye pane reke. Rero ushaka ndakubwira ibyanje nuje. Oya ko nguha urugero kubera iki nja kumuvuga asimba umutima ahari ariko arafungura ace yekenye. Oya nacaba. Reyi ni Reyi yasanzwe akorera mu ntara ya Ngozi, ariko dukunda kumubona mu gisagara ca Bujumbura. Ukorera he kawaida? Jewe mu gihugu cy'u Burundi nta hantu namwe ntokorera. Ahashoboka gusa ndakunda intara zitatu nyene Ngozi mbamwo Bujumbura Rumonge. Yaho ndakunda cyane. Hari abantu bavuga ati naho mukora filime ariko muraba harugura Ngozi, ako kantu nta kantu nta shoke kagutera. Ago ni abananye bavuga ko karanteye shoke ubwa mbere ubwo kantera ko hasha. Ego ke nazavuga je ndo haruguru nkorera ruguru. Rwaruguru ariko usanga ibintu bintu mukine usanga bari VIP nyene tu. Bon hari umuntu ari ngahe Bujumbura avuga ruguru yumva ngo ruguru ntazi ruguru icarico. Ntazi impamvu dufate okay. Mvuze ko ndi umunyengozi bakavuga ngo umunyaruguru ntibazi impamvu ngo zihitwa ruguru. Aba yumva ngo ni ruguru mvazi ko ruguru ari mu cyaro ahantu mu cyaro. Agora ndabwiye ko Ngozi yaratanguye gusirimuka ngaha Bujumbura hari hano atarasirimuka ataraja pave. Niko bimeze rero agaca umva umuntu ari namuye yavukiye ngahe Bujumbura ntararenga he ararenga iwabo n'abantu ngo ruguru ngo ni mu cyaro ntazi nuko hameze ariko Ingozi ni mu muji tu. N'utarahabona zuzarade muze muratembera visit Burundi. Tubwe n'abanyamahanga abantu bari hanze bazi baratembera Burundi bafashijwemo na visit Burundi. So Reyi muri aba team iri mu gihugu hagati yashoboye gukora kandi irashika kure. Uri kuraba n'izindi ntara. Ni mwe mwenyene muri mu ntara hagati mukora izindi ntara umenga sikirenga sinzi ko batuba bakora amafilme, ariko hari filme herutse kubona season mu ntara ya Karusi uko ndayibagize yitwa Monia yitwa season yitwa Monia,
baratanguye kuza kandi nibaza yuko ari mu mwabatanguriye. Bon urabona ni kuvuga yuko twebwe ari bishoboka twohimiriza igihugu cyose turetse no kuvuga ngo ruguruhe ahantu hariho hose bagakora film ku buryo bwaho umuntu mu gihugu avuze ati ndabe filime zo mu Burundi atozimara. Twese tugomba gukora film twereke igihugu ko dufise ishaka dufise dushaka kugera. Sabanyengozi bonyene sabanyabujumbura bonyene bashaka kugera kure muri film hamwe n'igihugu cyose kuko kugera kure muri filme mu gihugu birafise ico bifasha. Biratuma n'igihugu naho hamwe bakimenya bavuga ati abantu nabo ngaha. Niyo mpamvu rero jewe umuntu numvise ko ari karakora ndambwira ati ko haje kweri kora nishaka ukora uzi ushaka kugera ntukore kugira gusa udandaza isura ku bantu ngo ujyarangwa namubonye ngo je narakinye ngo mu filime yitwa ukuntu ntayo urabona oya kora ahubwo uvuga ati je nshaka gushika hajya shaka kuziyumva mu mwaka umwe canke ibiri imeze uko ntambuka ahantu ngaha nkabona abana baraje nko kunyambira uni wawe je ndabishima cyane kwera arantu ngenda nkabona utwana nyene turaje kunyambira tukamamaga ndabishima. Ego Reyi kubiki tutakubona amafilime n'abandi abantu bo ngaho Bujumbura. Bujumbura hose ndabizi ko byanashoboka kubera kandi ndi waruguru gasha waruguru yoshobora gukina n'abanyamujive. Oya turababona ni abandi turababona bakina. Bari usanga twabanyaruguru kweri jereka nzokorera ruguru sawa hajya nyene ruguru hajya zohakorera. Oya ukwiye gukorera ni Bujumbura kwanza no mu gihugu cyose. None simo we nturabona filme nka episode usanga nayikoreye ngaho Bujumbura. Iyi filme apana mu matimu ngaho Bujumbura gasanga twebwe nyene ba ruguru twaje gukorera ngaho Bujumbura. Ego diaspora mwayikoreye ngaha nivyo ariko nashatse kuvuga ati kubone bakinanye n'abandi bakinanye na Fani na Bere ni Oya ivyo navyo bivana nabo ntabwo baba baragushima buryo umuntu ugira gutore mu kirane nuko baragushima. Wowe ni wo basaba mu kinane jewe kandi filime bari gwabo je ni nandika filime yiwanje nkabakenera nzobabwira ariko je sinoza kubasaba ngo dukinane mu filime yabo why kubera iki nanje ntobasaba baze mu yiwanje. Reyi tugushimire cyane. Hari akantu wumva nari kukubaza cyo wari kuvuga nta kubajije. Hari akantu wumva nari kukubaza nta kubajije. Jewe yakutambagije nyene usanga wakibikiye vraiment. Oya jewe gusa ndashafise akabazo wase kutubwira izina ry'umukobwa mukundanye nzoribabwira tumurindire. Okay umukobwa dukundanye yitwa Konyene. Je nibaza ko mudakundanye wowe uri nabanga kuvuga kabisa ufise ubwoba. Abona jewe umukobwa dukundanye simpaka ndamuvugire ngaha sawa ko nitwahuriye ngaha ashobora kuba atabikunda kandi mu rukundo ni kubahiriza. Niyo nje kumuvuga ku kinyamakuru ushaka bikunda cyo bigenda gute. Urambona wewe ndufitanye contact urabona na postinze ifoto ndi kumwe n'umukobwa ngo nanditse ko ugasanga ufise benshi wanka ko bakudoma benshi gashaka bakorera abashushu betu badukina na film nzokamubona n'abapostinze ariko uriya hanyi naho umuntu n'abajya bavuga ngo bafise abashiri benshi bari humwe ashikiriye nawe atekereza. Hari kandi kagese usanga ugasanga abajene nk'abafise ibimama twari kumwe na Reyi ntitwakaje amazina ya vrai witwa Reyi vya vrai. Amazina ya vrai nitwa Shabani Abubakar. Shabani Abubakar canke Reyi niko kunumva ibintu vya Shabani menga biragoye kuvuga rero urumva kari gato. Mwari kumwe na Simon Pro Band kamera twari kumwe na Nyama comedian turashimiye abantu mwese mwarore ikiganiro ivyo mumvise zabatwengeje zabaryoheye aho twabasitaje mwihangane tu ariko dukunda ivy'iwacu dushigikira ivy'iwacu duteze imbere ivy'iwacu nico civugo ca 2020 wacumvise Reyi subiramwo bacumva nacumvise dukunda ivy'iwacu dushigikira abiwacu duteze imbere ivy'iwacu duteze imbere ivy'iwacu yasaye.